Mwaramutse, uyu mudamu mubona ni Umukenya yitwa Nduta, akaba aherutse gufatirwa muri Vietnam, mu gihugu ca Vietnam, mu gisagara bita Ho Chi Minh City canke Saigon, ku mugwa mukuru wa Saigon, ntabwo ari umugwa mukuru, neza ko umugwa mukuru ari Hanoi, ariko ni igisagara gikuze. Yafatiwe kuri aeroport ku kibuga c'indege, bamwagiriza ko mw'ivarizi canke isandugu ivarizi yari afise harimwo ibintu vy'amadroge, vyayuramutwe nibaza za kokayine. Uko we abivuga canke ko numvise abantu avuga yuko hari umuntu yamuhaye ikintu ngo amushirire mushikiwe, arico kintu cahavuye kibamwo ivyo biyayuramutwe. Nashaka ndakigaruke ku ikintu kubera abantu tudakunda gutembera kandi tutamenya na hari igihe vyafashe kunshikira. Iyo ugomba kuja ahantu, kandi abanyafurika mu bisanzwe turamenyere gutumatuma. Iyo ubwiye abantu uti uba nka ruguru ngiye Bujumbura, mva ngo ushira kano gatoki umuhungu wanje uri Bujumbura, niko kuko ndaduza ruguru, eka mvugura ngo hagatenge unshire mama. Abantu bari hanze muri Canada, muri Amerika, i Burayi, avuze ati ndagiye mu Burundi, abantu bona bajana utuntu ngo nshira naka wahari iwacu, nshira naka wahari iwacu, et vice versa. Donc umuntu avuye i Burundi akaza ino, bamuha ibintu ngo azanire abantu bino. Ivyo ni vyiza ko dufashanya, ariko ikibazo kihari, hariho abantu bataba bafise ineza, na cane cane abantu bacuruza ibiyayuramutwe, akaguhendagiza akaguha ikintu ngo umushiriye, ushiriye uwundi muntu canke ujanye ahantu, mugabo muri ico yashizemwo ivyo bintu, afise icizigiro yuko badashobora kugufata ukabirajabutse, kubera urumva wowe nturi umuntu uboneka nk'uwo kwinuba, nk'uyumva nk'umumama ufise abana, umva akabona ko bataja kwinuba, canke avuga ati afashwe niwe bahana, jewe ntibampana kubera ntibamfashe. Ivyo rero biraba si uwa mbere afashwe, vyamubaye kuko, ariko kandi nta n'uwokwemeza ko vyabaye, ntavyo tuzi, ni ibyo abantu bavuga, biba bigoye gutohoza canke kumenya aho kuri guhagaze. Gusa nashaka kukugabisha, we niba ugiye muri Kenya, ugiye mu bihugu vyo hanze, canke ugaruka muravuga ngo ntwara utuntu, uzokwitonde neza, abantu bose ntibaba bameze neza. Ushobora kuvuga ngo ni umugenzi wawe, mugabo umugenzi nawe ashobora kuba ico kintu agiwe n'uwundi, mugabo akamubwira ati, akamuhendagiza. Ntushobora kwizigira abantu kenshi na kenshi, ni uguca amaso rero. Kenshi iyo ushitse kuri aeroport bakubaza iyi sandugu, ibintu imizigo ufise ni iyiwabo tego, bakakubaza niwe wayitekeye, ibirimo vyose niwe wabishiriyemwo, ibintu vyose birimwo urabizi, ni kugira ngo batangure, niyo wafatwa ntuze kwitwaza ngo urabona ngo ibi sinari nabimenye. Nico, ariko vyiza nuko utofatwa. Na cane cane mu bihugu vya Aziya, ibihugu vya Aziya baranka cane ibintu vy'ibiyayuramutwe, kandi uvuga ngo ntibiriyo, ariko bagufasha urahanwa cane. Ubu ndiko ndavuga, hari umugabo yitwa Rodrigo Duterte, yari amaze imyaka atwara igihugu ca Philippines, ndibaza gushika mu igihe ca kumbura 2020 canke 2021 gutyo, yatwara Philippines. Mu myaka yaratwaye, yarafise ico bita ngo ni war on drugs mu Congereza, no kuvuga yagoye ari ku ntambara yo kugwanya ibiyayuramutwe, ariko abishiramo inguvu cane ku buryo umuntu bagufashe bakakwikeka canke bagafatana ivyo biyayuramutwe, baca bakurasira aho nyene. Urumva arico gituma bamujanye Irahe muri rurya rukiko mpuzamahanga, ruvuga ko ashobora kuba yarengeye agateka kazina muntu muri uwo mugambi wo kugwanya ibiyayuramutwe, kurumva ko uwo wafashe baca bamwica, kandi ivyo mu mategeko mpuzamahanga bari kuriwe. Ariko sinari nshaka kuvuga, nashaka gusa ko bikomeye. Ugiye muri Philippines ugafatanwa akantu k'akadroge, ubu ntibakwica ndibaza, ariko baraguhana mu vy'akarorero. Ugiye mu Bushinwa, ugiye muri za Bali, ugafatwa n'ibintu vy'amadroge, baraguhana mu vy'akarorero. Urumva rero uyu mugore siniko ngo nuko akimukobwa bamufatanye ivyo, ni ukuvuga ko bavuze ko bagiye kumunyonga. Sinzi ko kunyonga ndibaza ko cyo jambo bakoresha, aho kenshi na kenshi bafise uburyo bw'icisha bica umuntu, ariko urupfu bagucira rwo gupfa. Ntavyo kuvuga ngo mugirire ikigongwe, ntavyo. Ego nivyo numvise ko muri Kenya bariko baratabaza ngo mudutabare, mu murekure canke mu mupfunge, ariko ntabuze aho bizogarukira.
ikizo ndavuga uko rero nkuko uri nk'umunyafrika uri nk'ukundi kubera iki kenshi na kenshi usanga hariya mu bihugu vyo muri Aziya nta ambasade irihe, nta muntu usanga aserukira Uburundi ahari. Nk'ubu je nibaza ko muri kano karere kose hashobora kuba hari umuserukira Uburundi mu gihugu c'Ubushinwa, sinzi ko muri Japan ari, ariko nukuvuga nta muntu aba ari muri Vietnam, nta muntu aba ari muri Thailand, ibihugu nk'ivyo urumva ufashwe nta muntu aza guserukira. Usibye kandi ko kenshi na kenshi ibihugu by'iwacu umenga ntibakunze gutaruka guserukira umuntu yafashwe, ntibaza kubera impamvu nta bubasha dufise mu migenderanire kenshi tugirana n'ibihugu ko ibihugu byacu bikenya, usanga twebwe turi hasi nabo bari hejuru. Nka Amerika bufatiye umuntu wabo ashobora ngo mutamurekuye turafatira ibihano, canke nko mu Burusiya nabo bafise umufungwa wabo akavuga ati duhe umufungwa naka no tubaha umufungwa wanyu, ugasanga afise ikintu novuga cyo mu Congereza bargaining chips, no kuvuga twe turaguhuna tuduhuye canke tugomba gatera ubwoba. Twebwe ivyo ntavyo dufise, urumva ufashwe uburi wenyene kandi kaba kabaye. Ikindi kenshi na kenshi ugiye hanze c'est malheureux mugani ko bimeze, usanga abantu b'abanyamahanga b'abirabure wabusha kuva muri Afrika cyangwa kuva mu kindi gihugu usanga batatwizera cyane, sinzi aho babikura, ko babikura kuvyana kuri televiziyo ko Afrika ikenye yama mu ntambara. Ugiye no mu movie muri Amerika akuyemo bajya abantu bakomeye ba Denzel Washington na ba Chris Rock n'abandi, usanga nko bantu babaha bita muri ghetto bakenye cyane kandi baba bariko baragwana bafise violence. Urumva ugiye hanze hari guhura n'umuntu yagiyeho n'ivyo bintu by'uko abantu b'Abanyafrika bakenye bafise na violence, ugasanga batanguye kukwinuba utaranavugana nabo. Urumva abantu bagiye barakora ibintu by'amadroge bikongeza ko ivyo urumva ntibidufasha. Bo kuri ko ushobora kuvuga ngo uwo mudamu so yabikora, ariko nibaza ko yabirukana n'umuntu w'umukenya canke umunyafrika uko buri kose, urumva biguma biri mu Banyafrika. Ntiwovuga ngo si twebwe, naho yoba baramuhenze ashobora kuba ari we canke ari uwundi mugabo umva n'umunyafrika bafashe abivanye muri Afrika. Ni ukuvuga ejo ugeze kuri aeroport avuga ati muraraba ujya muntu wavuye muri Afrika ashobora kozanye vya bindi, bakagukubagura kurenza uko bakubagura uwundi. Kenshi na kenshi niyo atavyo ufise hari ahantu ushika bakakubaza uje gukora iki, ufise amafaranga ngahe, uzosubira inyuma ryari, turakazi wahora ukora hariya, urafise umuntu uzi ngaha, urara hehe, twerekeye hotel uraramo. Ibintu vyo gukubagura vyinshi cane ariko badakorera abandi, na cyane cyane nk'ufise passport yo muri Afrika. Je nemera kuri passport ya hano kenshi na kenshi nta bintu vyinshi bambaza, ugasanga n'ibintu vyanditse mu mategeko nk'akaroro ko uza kufise itike igusohora muri ico gihugu n'amafaranga yo kubeshaho, nta numwe yigira bikubaza, urigira kuri raporo bakakuraba ukabona bagutera ku kidodo uragiye. Ariko kubera abantu bacu dufise iyo reputation mbi, ushobora gusanga bagukubaguye ibintu nk'ivyo. Bo kenshi na kenshi nk'abantu bakora ivi mutwe ntiwo bahanura niba vyoroshe, ariko ico nagomba guhanura nuko wewe uriko uratembera ugenda uri maso. Navuze ko n'abandi ashobora mushitse kuri aeroport akafise imizigo 2-3 ngo mon frère mfasha kino kirandemereye, ntwaza kano ukantware gatoyi ndakwakira hajya nitwashikira hari kijya basomeka ku mizigo. Kumbe bashitse ahantu hari security agomba arabe niyo yahafatwa abari ufatwa ntabari wafatwa. Urumva no kugenda amaso uyakanuye ahantu uri kuratembera. Nivyo bikunze kuba kenshi ntashobora kuranganya atavyo ufise. Ikindi ushobora kwibaza ngo ntavyo babona mugabo bafise nk'ibintu by'ibi amamashine novuga ya detector, bafise ibintu bihimbwa zakora pose yo guhema kugenda ziramotereza neza ko baziha training bazigisha kumoterwa n'amadroge. Urumva ntivyoroshe ko ubirenganana. Urumva nicyo nashaka kuvuga ko wo kwirinda imizigo utawuzi umuzigo utari wawe, utawuzi ku kintu ntubageza hano haya aeroport. Ikindi ushitse hariya ukagerageza ukamenya yuko ushikiye ahantu bashobora kuba bakuzi nawe nubwo batakuzi, hanyuma ukagerageza gukoresha ubwitonzi. Na cyane kimwe nabonye muri Aziya ibintu byo kuhaduka ntavyo bashaka. Kenshi na kenshi umuntu ashobora kumubwira ikintu akaba atacemeye mugabo ati ego kugira yanke ko murwo murahaduka, kamaza ngo none wowe
ivyo mvuze wavyumvise atego kuwa gatandatu uzoza atego kuko akakuvuga ati sizoza ucuba ngo uzoba uriko urakora ibiki akwemerera mugabo atavyemeye kugira gusa impari ntizihabe biriya vyo guhotora navyo kunigana ugiye hariya usiga inyuma ahandi ho ingorane urazigira nyinshi cane nuko nibaza ko abarundi benshi ntibibaraba ariko hari nk'umurundi umwe canke bagashobora kuba afise umugambi wo gutembera muri za Aziya nibaza no mu bihugu vy'abarabu ko ariko kuba gufasha ikintu nk'iki baraguhambarira cane ugende wiyubara wige imigenzo y'ico gihugu nico kindi abantu benshi bafite mu bihugu vy'abarabu ugasanga yibagiye ko nko mu bihugu bitwarwa na Islam ufise amategeko abagenga hari ibintu mu Burundi ushobora kuba wakora ntacyo bitwaye mugabo kikaba kizira kubikora na cane cane nk'ibyo abagore hagati y'abagore n'abagabo usanga hariya iyo umugore mutarongoranye utuza kuba amakenga kubera hariya ntibiba vyoroshe ushobora mu Burundi kenshi na kenshi nk'iyo mubana bafite ngo umugore wawe umugabo ashe kukwitwaza ngo twereke ko mufise certificat de mariage nk'akarorero wumva ugiye utayifise utuza kwibana ukiga imico ya buri gihugu ugiyemwo ukarondeza kuri internet amakuru aba ahari ukagenda wikonforoma witwara ku buryo bitagutera ikibazo nico nashaka kuvuga tuzokomeza tuganira ariko inkuru irababaje mugabo kandi nuko abagabo murakoze